zari zinyegeje umugore wanje nuga nasanza kundi noti kuri umugore ashaku umugabo afise amafaranga umugabo ashaku umugore afise amafaranga ntacyo bitwaye. burya hari ikintu je mpora nibaza kenshi nkunze kwiyumvira. Urabona jewe nawe bivanye ahantu twaciye intambara nyinshi twagwanye kugira ngo je na wewe akakanya n'isaha tube tubana nk'uru rugo. Byukuri hari ukuntu nkora ndavyibaza niyumviye aho twaciye habi ntiyumvira ibibazo twahuye navyo ndicara nkavuga ati shimwa Mana warakoze, ati shimwa Mana warakoze kumpa ico umutima wanje waharaniye gihe kirekire. Shira uvyumve ndagukunda umugabo mwiza. Ukuntu Satani yari yagerageje kwivanga mu rukundo rwacu ariko bikarangira atsinzwe, Imana yo mwijuru ntabwo icyubahiro. Ahubwo ndakubwira ni ukuri ntakubeshe ujya munsi wa mariage wowe ubonye gute? Warabonye ukuntu abantu bari badutangariye imiryango yakoranye, wowe wabibonye gute? Ni ukuri nakubeshe sibyo? Cewe ni hamwe nyene basi umugabo iyo aryohewe atabigaragaza ku kanya ni kuri wamenga ndi buyindi si, s'il vous plaît, wamenga ndi buyindi si. Gusa nyene byose nivyo gushimira Imana. Ibuka ijambo ryayo riravuga ngo nta wayizikiye yikeze amaramara, mu yandi majambo nta wayizikiye yigeze ahorwa n'isoni. Rero byukuri niyo mpamvu nzokwama mpamashima Imana kuko niyo yonyene ibi yabikoze. Niwe kara ko mu mara yanje, kagufa ko mu magufa yanje. Nzogukunda nkuko nabigusezeraniye. Twabivuganiye imbere y'uruhame, isizi ry'abantu rikoranye, ishengero rituraba, ndetse abantu benshi baduhanze amaso. Rero niyo mpamvu nzogukunda. Nitwaguma tugira mu ijambo ry'Imana mubwiza ukuri ko uru rukundo rwacu canke se urugo rwacu ruzoba urugo rw'akarorero mu ngo zose ziko zabaye. Benda gukunda nukuri ni vy'agaciro. Nanje ndagukunda mugabo mwiza. Icyambere mbere novuga ati aya mashina yawe man mwaranyemeje pe kuba wiyumviye ukaza kungendera ukaza kundaba nukuri ni byiza cyane. Aya sinoreka sinoterana inshuti kujya kuntu mwamfashije nanje niyo mpamvu nkwiye kuzendeshera kuri umwe wese ndabibashimire frame. Ikindi wari kuravuga ngo umaze kurongora ngo ushobora ngo wari wibaza yuko abagenzi bazohera mugihe wifashe neza abagenzi bagumaho. Ahubwo mbere hakeneye nibutse burya ku rubanza rwawe hari ibintu byinshi byagiye bintangaza. Ati biki navyo ngiki ubwa mbere mariage yawe imodoka wagiriyemo yari yakaka pe, hama tumaze kwinjira muri sale ibintu nahabonye byari byakaka gusa. Nanje sanzwe ndakuzi twacuzinanye kuva ke nakazukura ndakazi. Ahubwo mbwira nyira ajya amafaranga wakoresheje wayakuye ko nabona umenga hagiye uburyo bwinshi. Mbwira no urabona ni bimwe yavuga ati gusa reka ndabikubwire kuko nta mpamvu yo kuzigomeza muko byaraheze sivyo. Kandi urazi ko inshuti yanje nshobora kugenda urasarisha hirya no hino ngo bimeze gute. Urabona nk'ibisanzwe ndibaza uraza akazi jewe nakora katara ari ibintu bya hatari nukuronka amafaranga make nyene nk'ibisanzwe. Ndabizi kwe. Sasa rero jewe
ujya mukobwa nyene ujya mugore wanje byukuri bijya byose niwe bona bijya byose bijya dekoro amahera yo gukora urubanza bijya byose wabonye amafaranga yavuye iwawe niwe yampaye mugabo rero kuno yampaye mbeho wari uzi ko n'amafaranga y'inkwano namukoye twayahanye mwibanga nyine basi yarayampaye nyene mwibanga ry'iwacu turi babiri kubera avuga ati dushaka ko tuyihe biryoha basi abantu bose babona ko tukoze ibintu byizeye neza cyane yarayampaye amafaranga nyene yampa mwibanga hama ndamukwa nyene mugabe bigaragara yuko ari jewe nyene ndabikoze ibyo bintu bije birantangaje ahubwo sukuntangaza gusa novuga ko arakabumbitse kuko ibyo bintu ariko byose ni kubera Imana Imana yarabikoze kandi nyene hajya iyo usenga Imana je kintu kimwe maze gutahura iyo umuntu uvuga ati jewe umutima wanje wose nawushitse ku Mana nta handi shiriki natari ku Mana yo mwijuru abo kuya natanguye no gukomera amashi ahubwo amashi ntiyari nayi wawe ahubwo nayi amashi ya mbere nayi Imana amashi nayi Imana icambere kuko uravye ukuntu byagenze atari Imana bijya bintu nta kintu nakimwe cari gupfa gikoretse Imana no kubishimira rero sha nivyo hanyuma urabona winjiye mu yego birasanzwe kuko nabandi twagiye tubicamwe nkuko nyene ariko iyo umaze kwinjira mu ni byinshi bihinduka niho uzaba watanga kubona ko hari byinshi biko birahinduka kuya bihinduka rero bisaba akeshi mutangwa muri ko muratwenga mwana wa mudamu wawe ari gihere kujya mu marani iminsi muramenyera nubwo asanga ibintu biko birahinduka hakavamo n'ugushwana ariko gikuru Yesu je ndizera ko umugore wanje tutazigera tugira imishamirano hagati yanje nawe ivyo ni kuko turabaza Kristo kandi ivyo ni ivyo wizera ariko wibutse ko turi mwisi tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye ivyo mu bishobora gushika mugashamira ariko ntuze wihutire kugira ahantu mukubita kujya wamye usenga uzoja ahantu usenge Imana bonye Imana itevye kuguhindurira bashobora kuduhamagara tukajamwo nk'abapare cyangwa hamagara imiryango tugakeburana bukebuka ugasanga ibintu biko biratura umurongo hari ivyo nabivuga hariho benshi usanga iyo umugore akoze agakosa gatoyi yakubise akoza kandi aradoda bijya sivyo rero oya Jesu uko kandi kameme ndizera ko iyo muri abantu bakijijwe ivyo bintu mutigera mu bijamo tu uko nyene iyo basi iyo muzi ivyo muri murega bijya bikora abantu nyene bapagani canke se batazi dufate basi nk'abana mu mutwe niko novyumva yego ibindi vyo je ndazi bizogenda neza pe reka tubihebere Imana kabisa yakoze ivyambere n'ibindi nizobandanya ibi kandi ndazi yuko iri hafi yanyu cyane irabegereye kurusha uko impuzu yawe kwegereye nje bituma rero ibyabaye bwa mbere byari biryoshye ahubwo ndipfuza yuko nibigira nibikwirikira byose uzoba mu buzima bwiza oyasha ntacyo bimbwiye agenda ashaka inoti oyasha ntacyo bimbariye agenda ashaka inoti agenda ashaka inoti byukuri wewe ni kenshi nkuraba nkakuraba uko uteye nkakuraba uko umeze bikuri nkavuga ati shimwa Mana warakoze Jeffrema ndahimbagwa cyane iyo ndiko ndakwitegereza ukuntu wankunze utitaye ngo ndumukene canke se utitaye icondi utitaye n'undi wemera urankunda utafatiye kuri ibyo bintu byose bese mbona neza ko ukuntu no bigushimira fe uvyumve ndagukunda mugabo wanje nukuri urukundo ni ikindi kintu
urabona jewe ko nize amashuri nkayamara, hari abahungu benshi bandondera bafise amafaranga, ariko naremeye ndaheba ivyo mfise vyose kugira ngo ndagukunde. Urumva rero ko ndagukunda? Ngico kintu gituma ndagukunda, gituma urukundo muri jewe ruguma rubira, kuko wewe na jewe twari dutandukanye cyane kandi nivyo wabona. Ariko rero by'ukuri ndabigushimira Antreta, wumve ko nanje ndagukunda kandi nzokwama ndagukunda iteka ryose. Ariko be, urabona ko twatanguye ubuzima bushasha, irifo ko urondera akazi gakwiye kavamwo amahera akwiye, kuko urabona kugira ubuzima bw'umuntu bubandanye bugenda neza ategerezwa kuronka ivyo umubiri wiwe ukeneye buri munsi. Kandi urabona ubu ko ntari muhira ngo nishire nezane mu mitungo y'abavyeyi banje, aha vyarahagaze. Rero she ntitubandanye gusenga cane ngo twite ku vy'Imana vyahatari tutagira ico dufungura, kuko n'Imana ikunda abanebwe, sivyo mugabo wanje mwiza? By'ukuri ivyo ndavyumva kandi ndabitahura, ariko nanje umenye sinicaye, sibyo? Sinicaye ndiko ndarondera akazi, kuko urabona akazi fise ugiye kubiraba n'akazi katavamo amafaranga hagije. Urabona ntazanye 3 nzana 4, iyo nzanye 5 naho mba nakoze cyane bishoboka, mba nakoze nyene nanje nkavuga ati nakoze. Rero sasa je ikintu mbere nobona mwaka kanya, ahubwo twobandanya tugasenga Imana, twobandanya tugasenga, kuko mu gusenga niho hava vyose. Mu masengesho ndizera neza yuko ariho nzishurirwa, kuko iyo uri kurasenga ufise ihangiro, ufise ico ugamije, n'Imana irumva amasengesho yawe ikaza gutabara. Rero je nanje ndumva ko ahubwo twabandanya tugasenga Imana, kandi jewe ndashishikara kubikora, kandi ndizera neza ko bizocamo nkaronka akazi kavamwe amafaranga nyine ahagije kugira ngo ndonke ukuntu urugo rwacu rubandanye. Yego ndavyumva nturi muhira ngo bigende neza nka kurya vyahora, ukurazi ko kenshi donc urabibona ni wewe nyene tu byose no mu rukundo rwacu ravyibuka. Mugabo nanje ndizira ko Imana izompindurira ubuzima igihe kimwe nanje nkaronka akazi tukabandanya ubuzima tukabaho, sivyo mudamu wanje? Agenda shakinoti makosa menshi no kuvuga ko gusa nta mwanya cengira, kuko je ndipize no kurondera amarare ngo dutere imbere. Numva no gutata sinshaka kumfata tata, aha no gusatima hakugira chapa pati umugora shaku mugabo afisa mafaranga, umugabo shaku mugore afisa mafaranga. Mana
zana kariya gatebe ushyire ngaha icyo tuvugana. Sheri, hari akantu je nagira ndakubaza kandi ndashaka umbwire neza. Wewe umaze iminsi warahindutse. Mwi minsi sigaye ndakubona uriko witwara nkuko bidakwiye ko umukenyezi yitwara mu rugo. Hari ibintu byinshi byaguhindutseho kandi bigaragara. Sheri, nashaka umbwire neza. Why ibi bintu kubikora ufise target imeze gute? Ufise iyihe mpamvu? Nshaka kumbwira impamvu iri kiratuma witwara mu buryo. Please tell me. Jembe urantangaza. Nahindutse gute? Mbona ndi kwa kundi nyene. Simbona ko none nahindutse. She. Jereka kunyita igifamaso. Sibyo? Winyita igifamaso. Wahindutse gute? Nukuvuga uko wahindutse ntubibona. Ha? Ntubona uko wahindutse wewe? Canke nije ngwaye amaso yanje wayagize impumyi kugezaho neza umva ko ibyo mbona bitaba bikwiye ko ndabibonesha yanje maso. Wabaye wundi muntu ku rugero rukomeye cyane. Uko sikaba Kristo dukwiye kwitwara. Mama amarandevu ya buri mwanya ngo ngiyaha. She, jenda kubwije ukuri ibi bintu hagazaho nabirambiwe neza. Ibi bintu sinshobora guma ndabisabirako. Ngezaho nabirambiwe neza. Ubu rero kabaye neza none nk'ubu nk'abakristo muhura nk'abo kwishengero muhuye vrema mwibarabara wambaye ipantaro bagufata gute? Usigaye wambara amapantaro, usigaye ufise ibisuko ku mutwe. Sheri, please, uko sikaba Kristo dukwiye kumera. Why umeze uko? Niki cyatumye kiguhindura gituma wiyumvira kumera nk'uko umeze vrema? Makosa menshi no kuvuga ko gusa nta mwanya cengira kuko cendipize no kurondera amarare ngo dutere imbere. Numva no gutata sinshaka kumfata aha no gusatima ntakugira chapa pati umugore ashaka umugabo afise amafaranga